cyangwa ushaka guhigana Sandi niwe yatubwiye yuko burya ngo nta n'amavuta yigira ashira ku mubiri muga yaratubeshe nabonye ifoto yiwe ryari makeup ahubwo shangwa n'ukuntu ahora yoga Amata rimwe ako kantu burya Sandi rimwe yo ngahora aja mu ndobo y'amata akicaramwe akoga mwibase nubwa mbere n'ubusi ni boya gospel yitwa ngo ti amo sigura ngo ndagukunda je t'aime ndagukunda pe urankunda okay akenshi ndibaza ico wambonyemwo gituma unkunda uku si rimwe si kabiri mbona ineza yawe ku buzima bwanje unyitaho nk'umwana umuherezi ku kirimba uko niko ndi yo unyitaho nk'ikibondo gikikiwe na nyina nukuri je niko ndi. This is Flash TV, we shine to progress. Turamutse kandi bakunzi ba Fresh TV 257 aho muherereye ku mpande zine zisi kwizere yuko mumeze neza natwe turashima ibintu n'ubuki ibintu ni umunyenge iruhande zanje nicaranye n'umwe mu basore bariko barakora amateka mu guhereza amashusho tubona handi hantu na hamwe yitwa Ireri Tazoyi je nitwa Ndikuri Leonce the son of God, Doctor of Love aka Diko Nakira, one of the beautiful queens, one of the youngest princess we ever have in the industry of 257 itwa Daniella Koze. Urasa neza mwana. Urakoze. Kwenda kurabira muri kamera. Merci beaucoup. Umushatsi ni gwawe? Ego ni gwanje. Uteretse nk'imyaka indi. Yana ni myinshi cyane abantu kuno bakuguye ko kabona ni ibintu bikubereye aho niwe wisokoje nje nisokoje n'ukuri oya yo ndari kusokoje mba nibaza turafise nk'umuntu uzeya babita stylist nk'ahantu ushobora guca muri salon umuka namwe n'abakwafere baziko nishizemo kumenga abakwafere na bamwa abagabo gusa bajya basokoza niba navuga bajya usanga bari mu salon basokoza nibaza ati nk'ubu rafise wiwawe ugenda ahantu nyene akabikugirira tu rimwe fisa amahera ntafise naho nce ndavyikorera cyangwa isama uhagaze neza kabisa ndagushimiye kandi Dani nguri mu bakobwa ngo ibintu by'amavuta topfa no kubabaza ariko still ukaguma shining ngo ni ibintu ngo by'amavuta y'ikirenga ibintu by'ama makeup nje makeup ni mbera ni icambere ntayikunda ikubera koje kweri simbego Nca ukisha nkamvuga ni akundi cyangwa ushaka guhigana Sandi niwe yatubwiye yuko burya ngo nta n'amavuta yigira ashira ku mubiri muga yaratubeshe nabonye ifoto yiwe ryari makeup urabona ifoto yasohotse turi ukuntu nze yo kwikukira itariki yo kwikukira amafoto nta makeup yari yako ndagira makeup yo agomba kwifotora muga mu buzima busanzwe ni Nisiga ahubwo shangwa n'ukuntu ahora yoga Amata rimwe ako kantu ninde yabivuze sinzi umuntu yabimbwiye burya Sandi rimwe yo ngahora aja mu ndobo y'amata akicaramwe akoga mwibase navyo nzi agavyuze mize nibaza ko nawe yoba yarakwandukije ukaba ariko bigenza kabisa bera diritiro y'amata yigezeko amatobu ako nayo koga se wewe yabuze wobura yakuni nkora nkayo koga urabuze amata inko wewe ari rero hagaze neza navyumvise uri mu bisubizo birakamba ko ame ahubwo byanakubaye ko ni hamwe umuntu adahaga reka kiremwe umuntu ngo ntiduhaga bavuze bati oya reka mpore kandi avyihote uragahevye yakavuge oya dagahote okay shabira kubera utwenze disi nta muntu arabikubwira nawari bwabimbwira namye ndaba n'indirimbo yawe uri mu baririmbyi bashobora kwactinga kuva ku munota wa mbere kugeza bahejeje berekana amenyo bariko baratwenga
uzi ko kiya kintu kigoye kuririmba utwenga no bivana n'indirimbo uri kuraririmba amajambo arimo message irimo hariyo n'indirimbo ntashobora kuririmba ndiko ndatwenga ugasanga bisaba ko ndira iyo ndirimbo rero byasaba ko ngira gasurire kabembe kuri n'indirimbo y'urukundo indirimbo y'urukundo uvuze ko ari y'urukundo nyene nibuka comment z'abantu nagiye ndabona igisohoka harongo bakangutse babonye title bakavuga ati none uno mukobwa gospel arayitaye atangiye kuririmbira bagasupari ya benshi yarabavugishije bavuga ngo yavuye muri gospel n'ibiki mugabo karaga surprise nyene gusa naririmbiye Imana yanje kwera inkunda n'Imana birakenewe ko tuyikorera surprise haha iratangara nayo bon ni ko riba yabibonye ariko donc kijya ciyumvira kubona kije iratangara avuga ati kumbe wa mwana wanje arashaka kunyumvira ko bigeza kabisa wavuze rero tireka nabona koresheje n'ijambo novuga riri somehow romantic je ni n'ubwa mbere kubera indirimbo nyinshi kwisura hari usanga zisangiye amatita n'ubwa mbere n'ubuse ni boya gospel yitwa ngo ti amo sigura ngo ndagukunda je t'aime ashi ndagukunda kwe urankunda twariko turasobanura indirimbo okay ene yaratangiye kundira imisatiro tikarandonganye ndinga ariko nta nico biba bitwaye kabisa yo kurasobanura indirimbo ucumviro c'indirimbo ariko imbere ko tugeraho ni indirimbo for the first time nayumvise uko aririmba live hari kuri launching ya filime yitwa Ibibero by'umuvyeyi ya Mimi Mire ni indirimbo nabonye abantu bose bari bahari batangaye baravuga ati wow tuno mwana afise talent uwo vyakiriye gute kuririmba indirimbo nta n'ivyuma vyari bahari ngo vyatari niki ni nka kapera je niko novuga ariko abantu bose barakoma amashe baravuga ati no mwigeme afise ingabirano iriya stage wayakiriye gute bon narashimye Imana kubera ko bon si kenshi bishikira bose rero mu gihe bibaye kujya gusa cangira n'ubwoba nkavuga nti nimba uyu munsi bashoboye ko nkomera amashi ejo bizogenda gute ko n'igihe ca Yesu abamukomeye amashi bari benshi bamukurikira ari benshi mugabo hageze kubambwa yasigaye ari wenyene kenshi cangira ubwoba nkavuga nti Imana niwo kushobotse nakuze mu mutwe twarereka twaherukanura akana gatoda oya hadiko nukuri je ngana kunyenye oya nukuri wari mutoye wari umwanda 18 nuko nyine amashuri wanayize kare uyamara n'ingoga uretse imyaka mfite oya sinanayivuga nosanga hari ababone bamaze kwideza mbura baje nambo bakuriye imbere mugarega imyaka ngo ni nibiharoro ntitwadukuye no kuyitinda imyaka we sigaye inyaruka we nukuye urazi nk'imyaka mfise aruhima kandi utangiye kubona rero ko imyaka inyaruka uba wamaze kurenga umurongo wa 18 utangiye kugera handi hantu utangira kubona mugabo sinzi kuvyibuka hari imyaka twabayemo turi abana hamwe kugira ubone nk'ikintu citwa inweri ngo kirageze uba waricaye ugaterama mugubu umwaka utanguye je nk'ubu numvise ngo turi mu kumunani mana yanjye natangaye nabonye batangura gupostinga ngo kwezi kumunani ndavuga twashitse mu kumunani mu kwa mbere hareje sasa urazi yuba ufise nk'imigambi wa plan inzu uvuga tuno mwaka nzogura kamera umwaka nzotera ivi aho ni kwa ireri ukazibona umwaka gwereyeko epfe ntibararitera wo bari directly benshi so Koze I'm in love with your song ndi mu bantu bayumviriza kenshi merci beaucoup ndashaka kukumva kandi ijwi ryawe reko rayiririmba mu buryo buri live nuko umwanya ari muto ari kurimba yose ariko ndakwinga inzu ndirimbire couple ya mbere na karasugire ko kwagiye okay akenshi ndibaza ico mbonye mwo gituma nkunduku si rimwe si kabiri mbona ineza yawe ku buzima bwanje unyitaho nk'umwana umuherezi ku kirimba uko niko ndi yo unyitaho nk'ikibondo gikikiwe na nyina nukuri je niko ndi wow couple mbere yahetse akablige
nda akabridge canke refre na bridge ufise nibuka mengira afise bridge irayifise ivuga naka bridge reka ndashaka kukumva sinzoguheba haba namba sinzoguheba utwenzi urashaka kuvuza ingoma binanira aho hantu ari uburyo producer yavugije akantu numva karanyoye kaje kantu nanje karanyishe nawe karakuryohera harimo akantu ngaho cyane karanyoye nurahetse reka kudusondeka bridge kumbe niyo gukunda mana wete yamo yelele indirimbo yo uko wabanje kunkunda uriko uradusondeka turirimbane basi twagiye kuri rofre ndagukunda mana wete amo yelele kuko wabanje kunkunda mana wete amo yelele ati ngarukereza ngaho. Wow. Indirimbo ninde yayanditse? Ni Daniella Koze yayanditse. Impamvu navuze ati sigufise n'ivyiyumviro bikaze nimba atari muhemu yara yagusanze ahantu arayiguha. Kubera ngo iyo muhemu rero yaje mu bintu ntituba tucirata ubuhinga bwacu. Ni kimwe muri ni poem. Ni poem. Muhemu wawe ngomenga suwanyawe. Mwe muyera vrema kubera ko indirimbo jewe kuvuga ngo ngira nandike indirimbo mfatikaye nandike navyo nshoboye. Indirimbo kenshi numva ije nkaca ndayandika canke nkifata amajwi. Yego. Icyimviro rero canke inspiration nubwo utandika wagiye wumva kiza gute kuko ndakunda abantu uvuga ngo kuko wabanje kunkunda nkuko wabanje kunkunda abantu mba numva menga hari ubundi bwenge cyane umva ndagukunda nkuko wabanje kunkunda ayo majambo yakujemwe gute bon nariko ndiyumvira urukundo rw'Imana Imana kenshi harakajambo nkunze kuvuga turashobora gukundana urashobora gukundana n'umukobwa cyangwa ugakundana n'umuhungu mutandukanya kwita umu ex ariko Imana turayidekonera tukayija kure tukagira iki ntigere twitaba ex yamiteze amaboko kubw'imbabazi zayo nyinshi Imana nta n'umu ex igira ati Imana nta mu ex igira urumva so nkiyumvira urukundo rw'Imana nkiyumvira ibintu Imana inkorera nkaraba ingene yemeye itanga umwana wawe akadupfira ku musaraba nkiyumvira ingene Yesu yakubiswe donc ndumva mwengo ni urukundo rwa rundi atamwana w'umuntu yoshobora kunkunda urazira ibintu ariko aranyongorera ngo Imana ngishobora kufisa umu ex ngo umu ex ni Lucifer kandi Lucifer batakundanye oya barakumbo yaramukunda mbese nk'umumarayika mukuru iki mugabo nimba ndiko ndumva uburyo Koze ariko arabisigura ntabwo bari bakundanye jare nkuko ntiyaba ari umu ex ahubwo gusa reka tumwite umuheyi itatu ni big enemy oya umu ex ni ex girlfriend nukuvuga ngo canke boyfriend expiré voilà donc cari expired voilà ni expired kivuye muri expired none cameraman abaye mu journaliste nawe abari kumvangira mu kazi ariko nawe nyene abagashoboye wari ukiri kuravuga ati ntangarira urukundo rw'Imana okay ruratandukanye n'abantu umuntu umunsi arashaka akagukunda akakwereka ko gukunda akakwitaho akakugurira ibintu akagira iki ariko mupfuye akantu gato gusa babihetse hari n'undi yavuze ngo biroroshe kuriza uwo watwengeje ngo ariko biragoye gutwenza uwo warijije aho ni kubana ariko kumana suko yamiteze amaboko umbabazi zayo zamaye bidashira rero twari dukwiye gukunda Imana twebwira amajambo meza benshi basanga ariko abwira umushiri we ngo teme mon amour ariko ejo umwaje ati wa muntu gute barekana n'urya mubono shaka hago cyane ibyo kubibwira umukunzi ariko rero urukundo urukundo rw'Imana nuko rwose rurimo kuko buryo urukundo ni rumwe rwigabure gusa bivanye naho uri kurarutanga niki ko mba numva mwana menga warabaye desespere kandi ukiri muto
no sico mvuze niko ndavuga ku burorero bw'abandi okay gusa urukundo rw'Imana nabwo ni too much umbwiza ukuri umaze kubwira Imana kuva mu gitondo wabwiye Imana kwikunda kangahe mana ndagukunda nari navyibagiwe bivuze yuko it's for the first time no musi wose mana ndasubiyemo ariko sheri wawe wamubwiye je teme ndamufise hajya te amo bikini ariko Imana je keshi yo ntanguye guseka ndavuga Imana ndagukunda nuko ariko rero je nanka kubivuga mu bujyaje rega abantu babwira Imana ngo barayikunda bwabo kabivuga mu bujyaje Imana nayo nyene Imana wejyaje Imana urayijyaje nyene gute Imana nkwereka ubyo ushobora kuyijyaje none nk'ubu ubaye uri nk'imbere y'ishengero uri kurariho ubutumwa hanyuma ugasanga nko dufate uri kurigisha ku caha cy'ubusuma mugabo ugasanga bibiliya deja uri urakoresha mu gutanga ubwo butumwa wagiye ahantu curayiba nakarorero kanje mwe di hazard sivyo shadani tutabeshanye ubwo ntiwa buri kurajyaje Imana uri kurigisha abantu guheba ubusuma oro wewe ukiri kuranaza no mu nzira wivye ikintu nta bujyajya wumvamwa uri kurajyaje Imana uri kurajyaje abo bantu uri kurabibwira uri kurajyaje oya buri kurajyaje wagutumye oya Imana uri kurajyaje wagutumye kuko uri kuramukorera nabi winyegeje si wa mugani bavuga ngo uguhisha kwa kwanga ngo muhishe kubizi Imana suko irakuzi izi vyumbiro vyawe hama wo yihishike kubera iki none kivuga ngo kutare akazu yazi canke ngo bire ngo ngire ngira nkudawe ni handi usanga no kuvuga bisigura ngo ntibiri nakeneye yuko ari mu vyisi nta msimamo rero umuntu Imana iramudaho ibikeneye nimba uri umusambanyi bikore ku mugaragaro mbere babimenye nimba uri umukirisu kabisa gororoka Imana nikunda uruvange wow so Dani izina ririkora bari nini urikora ko ibikogwa twagiye tunagutumira subwa mbere ku makoraboniki ariko abantu bariko bari basango Daniella Koze no munsi uri muri management canke uri kurakora ku giti cyawe bon jewe navuga ngo ukuntu nsanze nkora ibikogwa nabivuga gute ndi muri management mugabo si management nk'izi zose ni nk'aba supporter ni wa muntu agushigikira iyo abona bikenewe si kuvuga ngo kuko umuntu ari muri management usanga bamumenya ikintu cose iki oya ariko jewe ni support mfise donc birenze kuba management usaba iki rero abakunzi bawe n'abandi bantu benshi nk'ubo bagukurikiye abantu bankurikirana cyane abakunzi banje abakunzi ba Fresh TV ndabasaba ko cyambere bamanze bakunda Imana nibamara gukunda Imana bakagira urukundo rw'Imana bazumva nanje ko bankunze bashigikire ndakeneye support nkeneye gukora indirimbo nyinshi zifise qualité apana tumenyereye kuko je nka vision fise indirimbo shaka gukora nta na kimwe ndakora ndacari gusa muri yese mvuga nti ngerageze mugabe aho nifuza ibintu nifuza gukora nta na kimwe ndakora rero badusupporting baduha amafaranga ari kugavyimana kano k'amafaranga rero kandi kabi ni kaba ari keza arakenewe kabisa kugira nk'ijya video umuntu aravyo urabona yuko washizemwe amafaranga atari make agafaranga rero kaba gakenewe yani byari byoroshe rero tuba dukeneye support nyene abantu turazikora abantu bafite amafaranga hari abantu bafite amahera ari kuri konte atamigamba afise ntibayaze mu bikorwa c'Imana so ndagushimira cyane kobwa wa Yesu ndakwifurize n'iterambere ubandanye ushininga kabisa abantu dukubite n'ibindi byinshi merci beaucoup nanje ndabashimiye cyane muri abana beza nyene kutatubwiye akateye amono teyamo nyene ko wabanje kunkunda ndibutsa kantu halo feelings wahereje ko iri kirahera dukubite kajya kantu hama twimanukira hajya nari mu poem rero nubu yijemwe ikirere cy'impuhemu ndagihamagaye ngetwumve ari uburyo wayimaze ucubibona kwanza wabyitondesheje abantu ku ma feelings menshi ndagukunda mana yanje teyamo nkuko wabanje kunkunda mana we teyamo ewe dikosha This is Flash TV. We shine to progress.